murumva amanyanga bagiye bakora, gufuta urubanza rwavuye muri cabinet civile rutafutwa, gufuta urubanza ntabanduka rudafutwa, kungururiza urubanza ko rwari partiel byose gushika ubu jewe ndaboshwe imyaka ingahe n'akazi narahevye kubera urubanza bahonyene muri Cour supreme. Bose baravye dossier bagasanga nta na kimwe, nta rubanza afiseyo. Rero ico ndiko ndazira nico ntazi, n'ubu nkasubiye gutakamba saba Sebarundi ko yovyumva ivyo bintu biriko birambera ku itongo ryanje. Itongo ryanje nararitsindiye, none umuntu arashobora gutsindira inka yiwe ikamishwa n'uwundi. Haize imyaka 12 kuva 2014 uwo bihagaze ko ari karamburagiza. Nasaba yuko Misiri imbere no muvuga na wenyene nkadoba kwizina ndaciye iruhande. Yitwa Joseph Basabimana, aba mu Ngagara ni mu gisagara ca Bujumbura, ariko iparcela yiwe yindi iri mu Kinindo. Akavuga ko igihe ngo yari mu gihugu ca Kenya basigaye baragabangana iyo parcela yiwe. Aha ngo yaraburanye mu masentare yose, aha ngo yaratsinze, ariko rero ngo kumushikiriza iyo parcela yiwe ngo vyarabaye nk'umuzi w'ibuye. Atakambira Sebarundi umukuru w'igihugu ngo murenganure maze ashikirizwe iyo parcela yiwe. Itongo ryanje riri mu Kibenga. Kibenga rirari hagufi ya Large. Nkaba naragize ingorane muri Kenya, ndafungwa nko imyaka 2 n'amezi 7. Mvuyeyo nsanga hari abantu bihagiye itongo ryanje, abantu 3. Umwe yitwa Kibate Jean Baptiste, uwundi yitwa Habyarimana Emmanuel, uwundi yitwa Butoyi Irene. Hanyuma ndababajije babwira ngo itongo bariguze na banki. Hanyuma nca ntangura kubitwarira, ndabitwariye bavuga ati twebwe nituburana n'uwo Basabimana Joseph, ahubwo reka duhamagare uwaduhaye itongo tuba ariwe muburana. Baraza rero bose, mburana na Finibank na Butoyi Irene na Kibate Jean Baptiste na Habyarimana Emmanuel, bose turi kumwe. Tuburana muri sentare y'intango mu Kanyosha. Urubanza barurungika muri sentare nkuru ya Meri, sentare y'intango nkuru ya Meri. Ndabatsinda bavuga yuko urubanza bazosenyura inzu zabo kuko bubatse ku nguvu. Bababujije baranasinya no gusinya, baravyisinyira ko badahagarika kubaka. Izo mpapuro ndazifise zose, ingene bahakanye ko badahagarika kubaka. Ndabatsinda bavuga ko bazosenyura, bazompe 10 million yo kunyendaminiza. Baca barunguruza, bunguruza muri Cour d'appel. Cour d'appel ndasubira kandi ndabatsinda, ntsindira amazu n'itongo ryanje. Maze kubitsindira barunguruza muri Gasamburamanza. Gasamburamanza naho nyine ndasubira ndabatsinda, bavuga ko rubanza ari ugo nyene rwacitswe na Cour d'appel. Barunguruza kandi baja gusaba revision kwa ministre. Ministre arabatera ivyatsi ababwira ati ugwaciwe na Cour d'appel ni rujya nyene. Hanyuma njanindira ko bashikiriza itongo. Ninde ko bashikiriza itongo, amadosiye barayiba, bayiba imyaka 5 arabura. Hantreta ico gihe nkabanya ariko ndabasaba nti ngwino tugire expertise yayo mazu. Ndagenda ndasaba inzandiko bimpa uburenganzira kugira bampa abatekinisiye
muri titre foncier barampa abatekinisiye, ndagenda barapima, bamaze gupima inzu baraziha valeur, inzu bamaze kuziha valeur ndabizana ndabishiza muri sentare. Ico gihe rero dosiye zitakara zose ari zibiri, iyo muri TGI muha niyo muri cour d'appel. Umva ko gatangaza ukuntu idosiye yavuye muri TGI muha igasanga iyindi muri cour d'appel, kandi dosiye atamaguru ifise. Jewe mbonye bigezaho nitura ibiro by'umukuru w'igihugu, cabinet civile barampa urwandiko ko bategereza kunshikiriza itongo ryanje, baca ba créateur opposition, bakiye ku créateur opposition, cabinet civile irarukasa ivuga ko créateur opposition itabaho, kandi bayigize imisi yararenze, kandi n'uwo muntu yari yagirishije iyo créateur opposition yagiye kuyigirisha imisi yararenze, kandi urubanza yararuze. Catuguma ngaho rero, mu nyuma bumvise nituye, nari nagiye kwitura Conseil supérieur de la magistrature nyenda kubabwira ingene ingorane mfise, baca baranshikiriza itongo. Banshikiriza itongo, urubanza ntabanduka. Abo tuburana baca basaba yuko hazoba ukwaktualiza amazu, bica biguma ngaho. Kwaktualiza baravyanka kuko bari bafise ubashigikiye. Nkagenda nkabisaba bikananirana, nkagenda nkabisaba bikananirana, nkagenda nkabisaba bikananirana. Urumva ko uri muri cour d'appel. Mu nyuma rero ndagenda kandi muri Conseil supérieur de la magistrature ndabasigurira, barabahamagara bose, Finibank nawe tuburana, Kibate Jean Baptiste, Butoyi Irene na Habyarimana Emmanuel. Bamaze kubazana barasigura bonyene, baca barivugira yuko iyo Finibank, baca bavuga yuko ari uwo muntu yabafatiye ideni, amaze kunanirwa kwishura, ngo niho nabo baciye bagenda kumitwara muri commerce. Hanyuma itongo baca bararigura. Mu kuja kurigura bonyene nibo bagiye gusumisiona bonyene ubwibwabo, urumva ko binyuranye n'amategeko. Bagenda batari kumwe n'uwo yafashe ideni. Hanyuma urubanza baca bararuhindukiza, bamaze kuruhindukiza barusubiza muri cour d'appel bonyene. Uwitwa Gerard Ngendabanga niwe yararongoye Conseil supérieur de la magistrature, aravuga ati ubwo rubanza naho murusubije muri cour d'appel nta rubanza mufise. Baragenda bararufuta, bamaze kurufuta dusubira kandi kuburana, dusubiye kandi kuburana ndabatsinda. Hanyuma le juge président wa cour d'appel kugira ngo acanshikirize itongo ryanje, acarurungika muri Cour suprême. Muri Cour suprême baca bararusasira, ruguma ngaho ruraryama. Nuko byagenze gushika ubu. Aho rero nama ntonda kuwa mbere, kuwa kabiri bo ugenda wicare ngo uzogaruka nyuma y'ukwezi. Nanje nabwira nta rubanza mfise ngaho, imanza z'amatongo ntizija muri cassation. Muri cassation gwarapfuyeyo ngo yango ushaka kutwigisha inyene dukora, ntisibyo ndabigisha. Ntimubanze murabe ni kuki urubanza mwaje mugafuta urubanza gwavuye muri cabinet civile, mugasubira mugafuta urubanza ntabanduka. Nimaze gufuta urubanza ntabanduka, nimugasubira kandi urubanza mukaruzana ngaha muri cassation, muri Cour suprême, kandi muri Cour suprême atarubanza ruhari. Niho rero nitura sena ndiko ndarira ndababwira nti nyabona mfasha. Nitura sena mvuga nti mfasha, je ndiko ndarenganywa. Bararaba idosiye yanje muri sena basanga je ndiko ndarenganywa. Babonye ndiko ndarenganywa baranyandikira
barampa urwandiko ndarutware muri sentare, bansabira kwa ministre yuko yokwandikira perezida wa Cour supreme akanshikiriza itongo ryanje. Ivyo byose ndabifise, nivyanditse ntara kimwe ntafise. Nasaba rero ubutungane abo vyumva ko iyo dossier yanje boyishikiriza Sebarundi, ariwe Sebavyeyi, ariwe Sebibondo, kugira ngo banshikirize utwanje. Murumva amanyanga bagiye bakora, gufuta urubanza rwavuye muri cabinet civile rutafutwa, gufuta urubanza ntabanduka rudafutwa, kungururiza urubanza ko rwari partiel. Byose gushika ubu jewe ndaboshwe imyaka ingahe n'akazi narahevye kubera urubanza. Barandungika kuba magistrat bahonyene muri Cour supreme, bose baravye dossier bagasanga nta na kimwe, nta rubanza afiseyo. Rero ico ndiko ndazira nico ntazi, n'ubu nkasubiye gutakamba nsaba Sebarundi ko yovyumva ivyo bintu biriko birambera ku itongo ryanje. Itongo ryanje nararitsindiye, none umuntu arashobora gutsindira inka yiwe ikamishwa n'uwundi. Haize imyaka 12 kuva 2014. Itongo riri hehe ndanabuze? Riri mu Kibenga, itongo ni Dizara. Ririmo inzu zitatu, babiciyemo ice bine, ibice bitatu birubatse, ikindi kimwe nticubatse, kandi ico sinakiburanye ico kitubatse, byose baciye batwara. Uwo bihagaze ko ari karamburagiza, nasaba yuko minsi iri imbere no muvuga na wenyene nkadoba kwizina ndaciye iruhande. Uvuga uti mu minsi iza uzomuvuga ubu ntiharagera? Ego, ariko hari ico usaba neza na neza ubu wisaba ko byogenda gute kugira ngo banshikirize itongo ryanje ngo naritsindiye? Ndabisaba Sebarundi kuko niwe nkura muri ako kaga. Ariko ngira ngo uzumusabanya ngo ntoye ntavyatsi. Hariho nirindi baruwa namwandikiye. Hariho nirindi baruwa namwandikiye kuva mu 12. Urumva aho nciye hose nsanga hari amabarikade. N'abakora izo barikade aho mu minsi iri imbere kandi atari kera cyane nzobivuga navyo nyene. Mvuge uwufatanije na banki mu kuniga, mu kuntoteza. Tayafise naho ngurisha, ndabaha amahera yabo yabaye kuri izo expertise zayo mazu. Ico bakoze bagiye gufata itongo ryanje batari kumwe, uko bavyivugiye bene mu mburano, batari kumwe n'uwafashe credit wabo, baca bakoresha titre y'undi muntu ku itongo ry'iwanje atawubisa bisana na nimero ziri different. Gwanje ni 1/1788, iyi wabo nayo titre yabo ni 2034. Igihe n'abahinga baza bo muri titre foncier muri cadastre baranditse icegerano baravuga ko itonga ari igiwanje, kandi n'amafoto y'izo titre ndayafise ngaha, no yabereka mukayafotora mukavyerekana, naho bisa bisana na gatoyi n'umwana muto ubanza yoruca. RCA 112/2011, hanyuma bagenda gucrea iyindi tierce opposition ya faux ya RCA 050, kandi bari baramaze kwihakana bavukwa yuko iyo tierce opposition itabaho. Twagerageje kurondera bamwe mu bavugwa mu izingamikwa ry'iyo dossier y'uyu Mutama, ntitwashoboye kubaronka, ariko tukazobandanya tubarondera.